Ndabaramukije cyane bakunzi bene data musanze mukurikirana Ntamvura idahita TV na cyane mwebwe musanze mukurikirana kino kiganiro igitondo gishasha gihe cyose kiba cyateguwe gikongera kigashikirizwa na jewe Janvier Manirambona mubona mutaramanye muri kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi. Bahaye ikaze rero muri kino kiganiro cy'uyu munsi, hano nagomba ngo dusangire amajambo tubona Pawulo yandikiye ishengero ry'i Roma. Ni mu gice c'14 duce dusoma umurongo w'12 n'uw'13 turaba ingene havuga. Ayo majambo avuga ngo ku ndanze y'amajambo cyangwa se kw'ijambo ry'umuti nk'uko abandi babivuga, havuga ngo ibyo kwihanganira abadakomeye mu kwizera. Nuko rero umuntu wese muri twebwe azobazwa n'Imana ibyo yakoze. Uhereye none twoye guhinyurana, yamara tugire iyi migabo ngo hoye kugira uwushira igitsitaza canke kigwisha imbere ya mwene se. Imana yacu nihimbazwe bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha. N'aya majambo nasomye numva arangyoheye, numva aranezereye, kandi numva Imana iganirije umutima wanje biciye muri ano majambo. Kandi nsanga aya majambo nawe ukurikiranye kino kiganiro uyirabishije ko ukayiyumvira ko yogufasha uyu munsi, namba atogufasha uyu munsi yogufasha no kunejo canke hirya y'ejo. Pawulo ngaha yariko yandikira abantu ba Roma, iri shengero ry'i Roma, abizera Yesu Kristo, abakristo b'i Roma. Hanyuma rero yavuze amajambo menshi tutaza gusubiramo, tutaza kumbure kudehurako. Ayo majambo rero yerekana ibijanye n'ingene muri ico gihe hariho uguhinyurana, hariho uguciranira imanza, hariho ukwagirizanya bivanye n'ibyo bamwe babona yuko uwubikoze aba akoze novuga ngo ivyerekana yuko ari umupagani, kandi bobo bari bamuzi ko ari umukizwa. Ngomba mvuge gutya, hariho imico n'imigenzo, hariho imigigwa, hariho inyifato, hariho ingeso, hariho imvugo, hariho n'inyambaro canke imfungugu by'abantu bafungura, ku buryo mugabo ivyo bintu bisanzwe bizwi yuko kumbure bidakwiriye, bitabereye ku muntu yitwa umukizwa, ku muntu yitwa uwakijijwe, ku muntu yitwa umukristo, uwa Kristo. Imana yacu nihimbazwe kandi Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ugasanga rero ngo hariho kutabitahura kumwe, bamwe bakemeza yuko kubikora atangorane, kurya ivyaterekerejwe, kwambara gutya, kwitwara gutya, kurya inyama canke kutazirya, gusenga ku munsi uyu canke kudasenga ku munsi uyu. Urumva, ugasanga rero hari ibintu vy'amadivision, kwirema ibice, kwirema utugwitugwi, novuga ngo twubakiye ku kutemerana kubera imvo iyi canke iriya. Imana yacu nidutabare. Iyumvire nko muri kino gihe ndibaza nivyo mwama mwabonye canke mwama mwumvise, aho usanga bamwe imyizerere yabo yishigikira kwambara gutya, abari nabo ugasanga avuga ati yo ahubwo asha unapimye ukambara gutyo tuca tugucira umukenke mw'ishengero ryacu, tuca tugutaramura. Imana yacu nidutabare. Niwe gihe kimwe umudamu ari aho, yari kandi n'ubu aracari, ico gihe yari umudamu w'umwungere wa kabiri, ariko ubu n'umudamu w'umwungere wa mbere, umureverend pasteur principal niko novuga kumbure wa misiyoni. Hanyuma rero wewe muri kamenyere kiwe uko yibereyeho, ni ukuvuga yuko agashatsi aragasokoza neza, ariko ibyo gupfunga si cagezwe kuri we, kandi akumva ko yibereye amahoro nta ngorane. Ariko mugabo ngo igihe kimwe agenda mu yindi ntara, iyo ntara nayo bobo asha ni itegeko rikomeye cyane. Kandi urumva mugabo idini ni rimwe, ishengero ni rimwe, urabyumva nyene,
novuga ngo rero kwemera kwategezwa kuba kumwe, ariko mugabo ngo aho hantu muri iyo ntara asanga umudamu adapfunze igitambara, uyu muntu novuga ngo aba ari nk'igicibwa ku myizere no ku myemerere y'ishengero. Ariko nawe nyine naho ari uwo muri iryo shengero wewe kubera ko yivira muri ntara kumva ngira ngo atari cagezwe, atari ngombwa ko murazi yuko ibintu by'iyobokamana iby'imyizerere hari abaho n'ibijyanye n'imico bifatiye ku hantu, ibintu nyine nk'ibyo murabona nyine yuko usanga nyine ni birebire sinobyinjiramo muri kino kiganiro ngo ndabivemwo mu gihe kandi hari iminota kumva tutifuza kurenza. Hanyuma rero nagomba kuvuga n'ikihe, ico gihe baguye mu gahundwe ntibabyemera, bavuga hagize uwo babwira yuko ujya ari umudamu w'umureverend pasteur principal kumbure wenda agashireko, ico gihe ntibabyumva ntibabyemera, aho bagira ngo bahaswe no kumwima ikibanza cicaramwo canke se abadamu b'abakozi b'Imana kuri urwo rwego bicaramwo. Imana yacu nidutabare. Niwe rero yagarutse kubivuga avuga ati yo byagenze ko. Rero Pawulo ngaha ariko aravuga ibintu bisa n'ibi nyene, kandi na twebwe twabonye mu buzima bwacu bwa misi yose, ukabona umuntu yambaye gutya, ukabona umuntu yambaye ngufi canke ndende, ukabona umuntu kumbura yasize ibirangi ku minwa, ukabona kumbura umuntu yasokoje imishatsi yagize uku yayisize ibi na biriya, ukabona yayitsivye uku canke kuriya, ukabona nyene kumbure yifashe uku canke kuriya, ugasanga n'imvugo nk'akarorero avuga imvugo irimo nyene ubuntu bw'ubufyeri, Ubwongereza bumeze ukuntu, Ubufaransa bumeze ukuntu, ku buryo uwari we wese urati mugabo nakumenga arishima nakakora ko avuga kurya, urabyumva. Ugasanga rero muri ibyo byose umuntu ari muri bino bintu by'iyobokamana arashobora kwishimikiza iki canke kiriya afatiye ku myizerere we arimwo, hanyuma agaca rero asimbira ku isonga ry'inzu, agasimbira ku isonzo ry'inzu mu kugira mu gukritika wa wundi yambaye uku, avuga uku, yasize ibi canke biriya, afise amafyeri canke adafise amafyeri, ibintu nyine mwene ibyo. Imana yacu nidutabare. Ngaha rero Pawulo yavuze amajambo nayakunze, yavuze ngo nuko rero ubwa mbere rero novuga ngo ni mu bintu bibiri ngomba gushimikira ko mano majambo imbere ko duhava dusenga Imana mu kanya. Yavuze ngo ku ruhande rumwe yavuze ngo nuko rero umuntu wese muri twebwe azobazwa n'Imana ibyo yakoze. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, ijambo rya mbere mu majambo abiri ngomba ko duhagarara ko ngaha niri rivuga ngo bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, mwebwe mugikurikiranye, tubeho tuzi yuko umuntu wese azobazwa n'Imana ibyo yakoze. Ko rero umuntu wese azobazwa n'Imana, byumvikana yuko umuntu wese afise rapport azotanga, arafise ahantu azoshika akavuga, agasigura, akerekana neza ibyo yakoze, akabazwa ibyo yakoze kimwe kimwe ku kindi, mpaka byose abisiguye avyerekanye. Imana yacu nidutabare. Byumvikana yuko ibyo umuntu akora byose nta na kimwe atazobazwa n'Imana. Ko rero twese tuzobazwa n'Imana ibyo twakoze. Iyi ni imwe mu ntumbero zihambaye cyane zikwiye gutuma umuntu aharanira gukora neza, gukora ibyiza, gukora ibyo azoshobora kuronkera ingero nziza, gukora ibyo azodefanda muri rapport yiwe, hanyuma uyu azoba ariko arasaba raporo buri muntu wese ari we Mana, akavuga ngo injira mu munezero wateguriwe
abanyumviye abanyubasha uhereye kera ku kuremwa kw'isi, Imana yacu nihimbazwe. Aya majambo ahubwo mbere nibutse ko hari umukozi w'Imana umwe w'umunyagana yanditse ibitabo bitari bike, nabonye byifashishijwe mu byigwa maze n'iminsi muri ayo mezi arenganye bijyanye na leadership, ingene nyine umurongozi imboneza, umuntu w'akarorero akwiye kumera, akwiye kwitwara, akwiye kwifata muri sosiyete, ibintu nyine nk'ibyo. Ni mu byigwa nyine bya ministère et leadership, ibintu nyine nk'ibyo narabikunze, numva nkwiye kubyiga, nkwiye kubisoma. Hanyuma rero hari ibitabo byinshi nabonye byagiye byifashishwa byiwe. Hari ahantu rero yagiye avuga ngo kubera yuko nzi yuko ibyo nkora byose nkiriho hazogera igihe bikarangira, hazogera igihe ico kiringo kigahera, hanyuma ngatanga raporo ku Mana, Imana ikambaza ibyo nakoze. Kubera ko nzi yuko bitazogarukira ngaha nyine gusa mu isi, kubera yuko nzi yuko buri kantu kose, buri detaye igize ibyo nakoze nzoyibazwa, niyo mpamvu nitwararika, niyo mpamvu nirinda, niyo mpamvu ngerageza gukora neza ibikorwa Imana yanjeje nk'umurongozi, yanjeje nk'umuntu ajejwe intama z'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Ico gihe rero kubw'iyo mpamvu mparanira iminsi yose gukora neza kugira ngo Imana niyambaza, niyaza ikansaba rapport, zotange raporo imeze neza. Imana yacu nihimbazwe. Rero ku ruhande rumwe rero ngaha yavuze ngo umuntu wese muri twebwe azobazwa n'Imana icyo yakoze. Bene data, tuzobazwa n'Imana. Hari igihe usanga umuntu ari mu ngeso kanaka mbi, ugasanga yamugariyeyo, kandi ugasanga umengo we waranayidefanda, akayijustify, akerekana yuko atangorana, ibintu bimeze neza, naho wanamuhanura ntanabyemere, akakwereka yuko wewe mbere hakufise n'imirongo muri Bibiliya yona bisigura. Ariko rero kubagamagaza no kubatagamagaza, kubigira novuga ngo ibihangange, abahizi, kumira ku kintu kanaka, ugasanga hari inyifato umuntu yifata, hari ingeso umuntu agira, hanyuma kandi la plupart y'abantu basanga ukwemera nawe, bakamwereka yuko ibyo bintu atari byo, ibyo bintu ari ubupagani, ata muntu w'umukizwa yobikora. Hanyuma mugabo umuntu akagamagaza, akagamika izosi, akiyumya, agakawuka nyene, wavuze ngo gukawuka birahera. Imana yacu nidutabare. Nagomba ngo nimba wowe uri mu bantu bahanurwa kenshi ariko bakagamika izosi, bakiyumya, bakanka kuva ku ijambo, kuva ku izima, kuva ku ngingo bafashe, nagomba ndakwibutse mwene data kuri kino kiganiro yuko umuntu wese azobazwa n'Imana ibyo yakoze. Ko umuntu wese azobazwa n'Imana ibyo yakoze. Iyo bija hose nawe urakwiye kuraba yuko ibyo ukora uzobazwa n'Imana, ko bifise rapport nziza, uzoronkera ingero nziza imbere y'Imana. Imana yacu nidutabare. Imbere yuko duhava dusozera, nagomba ngo tuvugane ijambo rigira kabiri naryo riri ku murongo w'13 yavuze ngo uhereye none rero twoye guhinyurana. Imana yacu nihimbazwe. Yamara tugire iyi migabo. Iyo migabo rero yacaga dope, nkaho novuga wagomba kwerekana iyo migabo yariyo. Iyo migabo rero nayo ni ngo hoye kugira uwushira igitsitaza canke kibisha imbere ya mwese. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro cyo gishasha, aya majambo yakurikiranye neza nuko burya ata mwanya uhari wo kuyasigura ko cyane. Ubonamwo amajambo 3 yavuze ko umuntu wese azobazwa n'Imana ibyo yakoze. Ijambo rigira kabiri naryo rivuga ngo nuko rero
twoye guhinyurana. Imana yacu nihimbazwe. Uhereye none rero twoye guhinyurana, tureke guhinyurana, tureke guciranira imanza. Ijambo rya gatatu rero naryo rero jewe ngomba gushimikira ko muri ano majambo abiri nahisemo kuvuga ko ni iri jambo rivuga ngo rero umuntu wese agira imigabo yo kureka kugira gushira igitsitaza canke kigwisha imbere ya mugenzi we, imbere ya mwene se. Imana yacu nihimbazwe. Bene data, si vyiza habanamba na gatoya ko mu ngeso zanje, ko mu mvugo zanje, ko mu nyifato zanje abandaba bose mbabera ikigwisha, mbabera igitsitaza. Si vyiza yuko usanga bambona bose, abankurikirana bose, ibyo jewe manifesta nerekana ngaragaza mu ngeso no mu nyifato zanje bigaragaramwo ukugwisha abandi bene data. Si vyiza y'abanamba na gatoya. Kubera iki? Ndiko ndagwiza ibibi nzobazwa, kuko ubugingo bw'abandi ngwisha, ubugingo bw'abandi bupfa, abapfira imbere mu mutima kubwo kuraba inyifato n'ingeso zanje, abo nzobabazwa. Mbere ahubwo ni nk'aho novuga ngo amaraso yabo azombazwa, nzoyabazwa imbere y'Imana. Imana yacu nidutabare. Iyumvire rero asangwa wewe ukurikiranye kino kiganiro, hariho inyifato, hariho ingeso, hariho ibyo ukora bibera ikigwisha canke igitsitaza bene data bandi badakomeye mu gakiza, hanyuma ubugingo bwabo bugapfa, bakaba bazoja no muri gihenomu, nawe ukaba usigaye uhari uzobibazwa. Uce wiyumvira raporo uzotanga imbere y'Imana, uce wiyumvira ibyo uzobazwa imbere y'Imana. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro Igitondo Gishasha, rero narinze abona kukubwira ngo wibuke neza kandi ubihoze ku muzirikanye ko uzobazwa n'Imana ibyo wakoze byose ukiriho. Hanyuma rero ko bimeze gutyo, urwane intambara, ugerageze uharanire kugira inyifato n'ingeso bitabera igitsitaza canke ikigwisha abandi bene data. Kuko burya iyo umuntu ariko aragendera mu ngeso itameze neza, yonona imitima y'abandi, byanka byakunda mu buryo bumwe cyangwa ubundi arabimenya. Imana yacu nidutabare. Umutima uramubwira, nimba utamubwiye naho ntihabura abandi bantu babigiraho komantere akabyumva, ntihabura kumbure umwe cyangwa babiri bamuhanura. Turetse n'ibyo, ijambo ry'Imana ryama ririko riravugwa mu maradiyo, mu mateleviziyo, mu matelefone, ku mbuga ngurukanabumenyi, no mu maeglize, no mu makorali, no hirya no hino. Ntihabura umunsi Imana imugendera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko rero ugasanga umuntu ashishikaye kugamya ikintu cyose, kwigira ikindi kintu gihambaye. Rero mwene data, nano majambo numva nayo mfise mu mutima, mbega wumva ubu nyene raporo wosabwa, wobazwa n'Imana, wumva yoba ari raporo imeze gute uyu mwanya? Hamwe hoba ubu nyene wumva wotanga raporo imeze gute? Ko utabereye ikigwisha abandi mu mvugo zawe, mu ngendo zawe, mu nyifato zawe, mu byo ukora, mu migabo n'imigambi yawe, uko witwara, mbega wumva wotanga raporo imeze gute? Tugomba dusenga Imana rero, hamwe wosuzuma ugasanga kwa kuntu wifata, kwa kuntu wambara, hariho abo wagwishije, hariho abo wononeye ubuzima, hariho abantu bavuga ngo wabereye ikigwisha, wabereye igitsitaza. Nagomba guca usaba Imana imbabazi, kuko Imana iracari ku ntebe y'imbabazi kandi ikikwezi gutunga. Dusenga Imana rero, numuhigwe umuntu ariko araharanira kutaba ikigwisha, kutaba igitsitaza kuri mwene se, kuko uyu muntu raporo azotanga imbere y'Imana ni raporo nziza. Dusenga Imana. Nibaza ko mwabibonye yuko umuco wagabanutse, ko bivanye nuko amatara yacitse, agatara gasigaye ko kuri kamera ye, niko duciye dushishikara gukorera ko hariho itatu tutiriwe turatsa, kumbura umuntu atarazi ko biza kugenda gutyo, ngira ngo ryo yawe ariko riraka, umuco ntuba wagabanutse kuri no rwego rungana gutya.
amatara rero yacitse. None rero dusenga Imana kuko naho yacitse ijwi ryo bwaryumvise naho ubucukumburi wagabanutse. None rero dusenga Imana nizera ko wumvise ibitari bike mu majambo, uyatekere uyagumane uyirigwane. Mwami Yesu tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise. None rero umuntu wese ayumvise akaba yikosoye akaba yihanuye, turamusengeye ngo umugirira neza, umugwize kw'imbabazi ahantu hose asanze raporo yobazwa yuzuyemwo kuba ikigwisha no kuba igitsitaza kuri bene data. Uyu muntu akaba ahisemo gusaba imbabazi, ni umugwize kw'imbabazi umwe z'umutunganye, ibisigaye umushoboze gushishikara no kubandanya uru rugendo ruja mw'ijuru amahoro. Urakoze, ibyo ugomba byose bishishikare kuba mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, amen.